Mwiriwe abadiaspora bose muri mu gihugu cyo muri Hollande, abajene bose muri mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nkaba nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba ninyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Twongiye turabahaye kaze muri iki kiganiro twese hamwe turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige la protection de la jeunesse burundaise biciye kuri telefone. Alors, telefone, ijambo telefone ni Igifaransa, mu Kirundi bayita agahamagaza bwonko. Telefone ni Igifaransa, mu Kirundi telefone yitwa agahamagara bwonko. Alors, icya kabiri, hacking technology. Hacking technology iri muri no telefone. Iyi technology mu Kirundi ni uburyo bwo kwiba amabanga y'ivyandiko ku rubuga ngurukana bumenyi cyangwa kugahamagaza bwonko cyangwa kuri banka. Ni gute? Iyo umuntu ashize hacking inimero yiwawe muri hacking system, ibintu byose uri kurandika arashoboye kubisoma. Niyo mpamvu rero ndaguhanura wo wa mujene ucyo ukora buri munsi uguze telefone nshasha ucuja ahantu handitswe blocking ya hacking. Muri icyo gihe ucubloka iyo systeme ya hacking kugira umuntu atazora soma ivyandiko byose wandika kuri telefone yiwawe cyangwa amafoto yiwawe urungikira uwundi muntu atabibona. Alors, kuri telefone yiwawe hariho ahantu handitswe touch ID. Aha iyi touch ID niyo igufasha kubloka iyo systeme ya hacking kugira umuntu atasoma ibintu vyandiko vyawe byose. Muze murakoresha toujours kuri telefone nshasha uzocuja kuri touch ID kugira ubloke iyo systeme ya hacking kugira hatagira uwundi muntu azora soma ivyandiko vyiwawe cyangwa abona amafoto yose urungikira uwundi muntu ku mbuga ngurukana bumenyi agahamagaza bwonko ariyo telefone cyangwa kuri banka. Alors, ikindi kintu turi bwige uno munsi ni detecting family technology. Detecting family technology ni protection individuelle, protection yiwawe wewe nyene wa mujene. Uha famille yawe wizeye uruhusha rwo gushira nimero yiwawe ya telefone muri detecting system. Ibi navyo bikaba bivuga gute? Iyo famille yiwawe ishize nimero yiwawe ya telefone muri detecting system, bivuga yuko ahantu hose uzohora ugenda famille yiwawe izohora ibibona muri telefone ziwabo. Niyo mpamvu iyi technology ya detecting family ibaho. Yabishijeho kubera famille yiwawe igufashe ahantu hose uri izirahabona. Ugize ikibazo ugatakara cyangwa ukicwa cyangwa ibiki, famille wawe irashoboye kugutora bivanye yuko baguma babibona ahantu hose ugenda. Alors, ndagusavya wowe wa mujene uri mu Burundi guha famille wawe wizeye uruhusha rwo gushira inimero yiwawe muri detecting system kugira ahantu hose uca amasaha aho wicara uja muri supermarché baca babibona muri telefone yawe. Hari yandika amazina, ariyandika amasaha, agaca handika na quartier y'ahantu uri muri telefone yiwabo. Rero icyo nico cigwa cuno munsi twashatse kwiga. Muri iki kiganiro cuno munsi twize telefone, ndagisubiyemo mu ncamake. Telefone mu Kirundi yitwa agahamagara bwonko. Hama ushaka guproteja telefone yiwawe ama information yose wandika ucubloka systeme bita hacking system ukoresheje touch ID. Touch ID igufasha kubloka iyo systeme yose. Hama ushaka guproteja ubuzima bwiwawe kugira hatazogira ikintu na kimwe kizokubako ata muntu numwe yo kimenya, uzocuha uruhusha famille yiwawe ishire inimero yiwawe muri detecting system. Urakoze cyane wowe wakurikiranye iki kiganiro. Imana niguhezagire. Mu mazina nkaba nitwa Jean Seguin Karorero. Imana nibahezagire mwese. Murakoze.